Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva kw'igenekerezo ry'indwi ntwarante abakozi bose bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu icegera ciwe be no mu biro vy'umushikiranganje wa mbere bategerezwa kugira igisabisho c'iminota 30 kuva isaha imwe n'igice gushika isaha 2 z'igitondo. Ivyo vyasohotse mu itangazo ryasinywe n'umuyobozi mwishikira kw'igenekerezo rya 6 ntwarante uno mwaka. Iyo ngingo ikaba ishobora no gutandukira ubuzi bwose bwa leta nk'uko vyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu gihe ibwirizwa shingikiro ritegekanya ko Burundi atadini na rimwe bugenderako, bamwe n'abandi baribaza nimba iyo ngendo itazohonyanga ibwirizwa shingiro. Ibi nivyo tugira tuganireko muri kino kiganiro kw'isoko. Zawadi Grace nijo ngira ndakibashikirize. Igisabisho gitegerezwa gutangurira ubuzi bwose bwa leta mu gihugu cose. Evariste Ndayishimiye yabishikirije imbere y'indongozi zari zatumiwe mu masengesho yatunganijwe n'inama nshinga amateka na nenguza amateka. Hari kwigenegerezo rya mbere kuno kwezi turimwo. Twigire inama aho dukorera dutangure gukora tugeze igisabisho. Ndumvise ubu vyakirije yose. Hariho abandi bacava ngo ko nkunda gucererwa ntiboca bambona. Abarundi barazi guhinyanyura utuntu, akashobora kwambika ikoti ryiza ikintu kibi akakigira ciza. Nk'ubu akaguhendahenda, urabona ibi bintu vyo gusenga mu gitondo tudasangiye amadini, akavyambika neza kugira ubihebe. Kumbe ni shetani iri kuramukoresha. None gutangura kugisabisho mugavuga muti saa 1:30 turihaye iminota 30 y'igisabisho duce tuja ku kazi. Twaba duhomvye iki? Tuvugishije ko iminota 30 ni myiza cyane kuko mwese mugenda n'umutima ugororotse. Guhatira umunyagihugu kukwemera Imana biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mabwirizwa y'igihugu. Bivugwa na Leonardo Nyangoma yahoze ari umushinga amateka. Abona ko Barundi bafite uburenganzira bonyene bwo kumenya ico bemera n'ico batemera. Muri abo bakozi ba leta, abakozi bari mu Burundi bari mu madini atandukanye, abandi nabo nta dini begamiye, nta dini bafise, hari n'abandi ashobora kuba batemera na kimwe. Rero kuba umukuru w'igihugu yaravuze ivyo nta gitangaje cyane kuko ivyo vyagiye biribonekeza ku ntwaro y'umugambwe wiwe uri ku butegetsi. Kuko najewe nahora ndabibona ndi umushinga amateka, ugasanga nko ku Musi mukuru kanaka, Musi mukuru tuvuge wahariwe abakozi itariki imwe y'ukwezi kwa Rusama, abakuru barahagurukije abanyagihugu bose ngo nibaze basenge. Ariko ivyo ukaraba uti none abanyagihugu benshi bari mu madini atandukanye, none aya madini ashika ibihumbi n'ibihumbi mu Burundi yose arajya gusenga uno munsi tuve ngahari tararenga. Barafata amadini amwe bibaza ko ari yakomeye gusumba yandi, umva ko kabara karenganye ku madini akaba ariyo akora ivyo bisabisho. Ikindi cagiye kiribonekeza ni bikorane byo gutajana ko ngira ngo babikoranyira gashika kabiri ku mwaka, bakamara yinga bataye imirimo ya leta, bataye akazi bajejwe, igihugu kigahagarara ngo bari gusenga. Ibyo rero umukuru w'igihugu asaba biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa y'igihugu, kuko nta guhata umunyagihugu uwo ari we wese ngo yemere iki n'iki, ngo yemere Imana canke yemere ikindi cari co cose. Icyo kiraba umuntu uwo ari we wese, umuntu niwamenya ico yemera. Leonardo Nyangoma ahanura ko ivyo gusengera ku kazi vyo hagarara, abantu bakaja gusengera mu bibanza bisanzwe vyagenewe kwambarizwa mu Imana. Hari ababigenewe banavyigiye, muri abo hari abapastori, hari abasacerdote ba Ecclesia Katolika bita abapatiri, hari abashehe b'abayisilamu, hari n'abandi. Abo rero nabareke aribo bakora igico gikorwa cyo gusengesha abayoboke babo. Abategetsi bakirinda guhunyanga ibwirizwa shingiro imbona nkubone, kuko ibwirizwa shingiro liratombora neza yuko leta y'u Burundi atamadini
yegamiye, bavuga mu gifaransa ngo c'est un état laïque. Leta y'iwacu nta dini yegamiye, nico gituma ku kazi ka leta ndetse ku kazi akariko kose ivyo vyo gusenga bigahagarikwa gusengera ku kazi, kuko hari ibibanza abantu basengeramwo bambarizamwo Imana. Leonardo Nyangoma yaganiriye n'abagenzi bacu bo kuri radio RPA. Ingingo ya mbere y'ibwirizwa nshingiro ryo ku itariki 7 Ruheshi umwaka wa 2018 ivuga ngo Uburundi ni Republika imwe rudende yishirikizana itegamiye idini na rimwe ishingiye ku ntwaro rusangi yubahiriza ubudasa mu vyerekeye amoko n'amadini. Ibiharuro vyavuye muri rusansuma yeruka mu Burundi mu mwaka wa 2018 vyerekana ko mu Burundi hakira abantu bagisenga, ko abarundi basenga imbere y'umuzo w'abazungu hamwe n'abadasenga na hamwe, abo bose bashika ku bice 6%. Aha ni ikiganiro ku isoko cuno Musi kigarukiye. Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza, nkaba bikebanuye naho utaha. Cari ikiganiro ku isoko.